Shalom shalom family, reka nizere ko mumeze neza. Kano kanya tugiye kwigana uburyo umuntu ahuza wallet yiwe n'ama network atandukanye, na cane cane duhereye kuri network ya Corchain, kuko ariyo benshi bahisemwo ko ariyo dukoresha. Muri kumwe na Hardworker, mudukurikirane muraheza mutahure, kuko iyi video ni umuti ku kibazo canyu kandi ntituzobigarukako vyoroshe. Nkuko mubibona hano hejuru dufiseho network ya Ethereum muri wallet yacu. Ni kubera yuko muri MetaMask duhera kuri rezo ya Ethereum, bivanye nuko igihe wallet yubatswe bisunze rezo ya Ethereum yari yuguruye ico gihe. Ariko iyo ugiye gushiramo network uca wisunga hano hasi, ukaza kurondera browser kugira ngo bikorohere, kuko network zo kuza guconnecta uciye muri settings bihora bigora abantu. Uko twakoze ama video ya kera twerekana aha bandika new tab ngo bishoboke umuntu ajutemwo network, bisigaye vyaragoranye ku buryo ugiye kuhafyonda ngo winjire usanga biko bigorana, kandi twabonye ko umuntu akwiye kubikupa tukabereka uburyo bushasha ki umuntu ashaka kubikora akoroherwa. Uca ureba kano ka option ka research katwereka ko umuntu agiye kugira ico arondera, ugaheza ukagafyondako. Hejuru uduze ivyari bisanzwe birimwo muri iyo tab yo kurondera ukabikuramwo ukandikamwo bishasha. Aha rero mu kwajuta network ya Corchain twandikamwo ijambo scan akaburungu, ukandikamwo call down akaburungu org. Urareba neza yuko iryo jambo waryanditse neza, hama ugaheza ukabandanya. Umaze kubona ko rya jambo waryanditse neza, haba kw'iryo rya call down canke ikindi kintu ugiye kurondera, ntaryo ushaka kugenda utwaye link ukayigira copier coller, avyo bise ngo ni copy and paste, hama ukaza hano munsi ukagira entre, bisigure ngo ugiye kugira irondera rikujana kuri iyo link ugiye kugururamwo. Bamaze kuguhereza iyo page ya home screen, uca ugenda mu ruhande rw'ibubamfu ukaduza kuronda hari add core network. Waheza hano munsi ugahita ufyonda add core network. Ni ibintu vyoroshe cane, usibye ko abantu benshi uheruka ubibereka ibintu ukazobona wagarutse nyuma y'ikindi gihe ukamenga wari kubivuga atariho bari. Bacaguhereza network ya call, hama ugaheza ukaza hano munsi kuri confirm. Umaze kuyikonfirma igaca ikunda avec succès. Maze gukunda rero nta bindi bintu biba bisigaye kuza kukugora. Urabona ko iri connecte hejuru batwerekana yasiye, then bagaca bakwereka ya network irimwo neza cane ata kibazo na kimwe biteye. Bitandukanye nuko twaratushamwo kera, kuko bamaze guhindura ico bise ngo ni RPC bayihaye ama RPC menshi, bongera bahindura ID, chain ID, ku buryo benshi vyagiye bagora. Reka nizere yuko ubu mubibonye nta n'uwundi muntu azongera kuza kukimbaza ko ngo bashiramwo gute, ngo bashiramwo uburezo gute, kubera yuko uwazokimbaza ko naracigishije nk'uku, azoba nanje ariko arangora. Mubifate nkama yuko ni ngirakamaro kuri mwebwe, muvyitwararike.
mubikunde navyo bizobakunda, umwete wanyu niho vyose bizogaragarira. Nuko rero si kuri iyo network yonyene gusa umuntu ashaka kuvuga ko mwomenya yuko ama network akorera muri wallet ya metamask aba afise ikintu ahuriyeko arico bise ngo ni ma network ya VM compatible, kuko iyi ni wallet ikomeye cane, ariko uko biri kose biba bisaba yuko umuntu amenya kuzitandukanya. Inge tubirabire hamwe kugira ngo ushike ku yandi ma network wandika ijambo chainlist.org, ni chainlist akaburungu org, uraheza ukaronka ayandi ma blockchain atandukanye, hama ukagenza gute ukayakonekita na wallet yawe. Uje hano kuri search network, ugiye kunda network, akarorero urondera core DAO, wandika core, ucandika core wanashimira na ko hano musi ryamaze no kuduga. Bacaguhereza ya network ya core, ugaca upyonda kuri connect wallet, nibaza uko ya chain ID yahora ibagora hano hejuru. Nshuti bakundwa, nizere ko muca mwibona, ushize hano munsi ukagira connect, maze kugira connect permission updated, naho nyene iciba connected. Ndiko ndabiyereka inzira yoroshe, ariko isaba yuko umuntu wese azogenza gute, azoyitwararika. Bimwe vyo kuza guca ngaha kuri network asanga umuntu arahangayitse n'ibindi, nziye ko bitazongera kugira ngo bibahangayikishe, kuko ngaha network ushaka kuyikuramwo, warangiza kuyirimuvinga. For example tukaba dufise Ethereum imwe umuntu atangurana, ugaca wizira ngaha kuri research kuri chain list, then ugaheza ugasubiramwo, usivye ko ngaha mbona yaciye yitanganiza, ugaheza ugasubiramwo ukandika ngaha iryo jambo rya chainlist.org, hama ukajutamwo iyo network. Hinge gato ico nkemura, hama duheze tuyibandanye kugira ngo bitworohere cane nshuti bakundwa, kuko ama network abonekamwo si imwe si zibiri, ahubwo ni nyinshi cane. Voilà, mbanze nkuremwo kano kantu, okay. Hama duheze tubandanye, okay. Dusubiye muri moteur de recherche, muri navigateur nabwiye ijambo twandikamwo hano, twandikamwo ijambo rya chainlist akaburungu org. Wazokwandika ibitandukanye aza mbabarire, yihenze akaza kugura ikindi kilinki ataverifye, ntaze avuge ngo nije nabimutumye. Hama maze kuyandikamwo uraheza ukugurura ama network, ubona ko harimwo ama network menshi atandukanye, uraheza ukandikamwo iyo wipfuza. Sorry,
uraheza ukandikamwo iyo wifuza hama ukarondeza connect wallet ko nk'iya blockchain nabwiye nti ma RPC bayihaye menshi yo kugira ngo tuze turahinduranya, murayabona hano munsi ya server, ariko isho ntaco bidutwaye, twebwe tuza kwirondera harya hejuru ku connectinga wallet, then bigaca bitworohera tugira connect. Ibintu vyoroshe cane, ibintu vyoroshe bizoza biradufasha igihe ivyo navyo twavyitwararitse. Maybe ushaka guca kuri handika add network ku nzira ya mbere canke ugaca ngaha aho naho nyene inge turabe ikiba connected, ubona ko tuvuye muri ya rezo ya Ethereum dusubiye muri ya rezo ya network. Hano hejuru akandi kantu karimwo ndaberetse hano, aho ushaka kunyegeza ubutunzi bwawe umuntu acinjira ntabone ko hari ku butunzi. Kuri balance hano hari akajisho ukahafyonda hagaca haja 00 utuburungu gusa. Ivyo navyo birashoboka mu gihe utaba ukeneye yuko umuntu acinjira muri wallet yawe asanga ubutunzi, nako ari account de mu nyuma tuzokwiga ikindi twokorera ngaho hejuru kugira ngo dukomeze gutahura nuko harimo utuntu twinshi umuntu abasabwa kumenya, ariko reka turabe ibi très important bari byo dukorerako. Then hari ikintu nacishijemwo ngo mbega ngo umuntu agiye guconnectamwo iyindi wallet agiye guconnectamwo iyindi network abigenza ate? Hinge turabe nangana ko hari ijambo add to metamask, hari iryo jambo rikora nka sign iza iratujana ku yandi ma network mu gihe twayarondeyemo. Akarorero ugiye kurondera network ya Polygon murayibona hano, uca urondera iryo jambo add to metamask ugaca ufyonda add, nta bindi baca bakuzana kuri Polygon, uca ugira ngaha munsi kuri confirm bica bikunda. Ariko kuko atariyo dushaka gushiramwo n'akarorero, aho umuntu kuyicancellinga naho kugira ngo binyaruke bica bigire gute, igihe bivana n'ubushobozi bwa telefone, igihe bivana na network, rimwe na rimwe nabizi ko hari igihe biganda. Ego murabizi ko aya marezo yose ahuriye muri metamask nayo abakoresha VM web free compatible, yose abafise network imeze nk'irya ya Ethereum, ariko ugiye kuzanamwo nka Tron za Solana zijya ntabwo ugiye uzibonamwo muri metamask. Niyo mpamvu ata muntu azaza arambaza ngo mbezi ngo zirajamwo, oya. Ahangaha rero kuri BNB ugifyonda BNB urabona yuko iciza add to metamask naho nyine birakunda. Nenda kivuze ku kintu kijanye na Tron nticokunda kuko Tron network muri metamask ntabwo iba ajoute mes chers amis. Muri metamask Tron network ntabwo iba ajoute. Solana bamwe bazibambaza Solana muri metamask ntiba ajoute kubera iki? Ni kubera yuko atari VM network, ziba zifise ubundi buryo zubatsemwo bitandukanye nuko iyi wallet yacu yubatse. Uzorabe rya adresse yazo itangira ugiye kurungikako ama coins muzoca mubona itandukaniro. Izi zindi zitangwa na 0x, zirya nazo zitangurwa n'ibindi bintu. USDT
muri MetaMask USDT ntabwo uza kuzironkamwo kiretse izubakiye kuri Koa, Ethereum na BNB n'izindi, ivyo navyo ngira ngo abafise ivyigwa biri specifique bazoca babironka. Aha naho hari ivyo kugura no kuronka no kwakira no kurungika nibaza fonctionnalité umuntu ashobora kwiga mu nyuma, reka tubanze tugereze ngaha, ariko mwaba bambaza gukora ngo swap ngo muri MetaMask ngo ama USDT ngo mbega ngo twoyakora ngo gute n'ibindi, nukuri murantunga, ivyo bishoboka kuri ama network asanze ari integre nka Ethereum n'izindi ziba zisanzwe ziri integre muri no wallet. Koa tuyishiramwo manuellement ntabwo iraba integre, izo zindi rero umuntu aza gukora swap yisunze uko izi blockchain zagiye zubakwa, ndetse yisunze nuko ziba zifise nayo bise ngo nama DEX nama échanger ari decentralisé afasha guswapinga ama crypto, ariko ntuzufate ngo ugiye kundanga ama USDT ngo kuri Koa ngo n'ibindi ngo uyirungikire ngo ushaka gukora ngo swapinga ama USDT muri MetaMask, oya vraiment ntibizokorohera bivanye nuko ntabwo Koa iraronka USDT zishobora kuba integre mu ma wallet no mu ma échanger ngo bigende bihuze, kuko nta masezerano yari ifitaniye na Tether. Nshuti bakundwa, reka tugeze ngaha rero, iki cigwa nizera yuko mwakibonye kandi ni icigwa gikomeye cane, nakivuze mu buryo bubiri, ni mu buryo bwo kuba wo connecta core blockchain muri MetaMask, uburyo bugira kabiri ni uburyo ushaka guconnecta ayandi ma network yose ya Vm wallet uciye ngaha nyene muri browser ya MetaMask. Nizere yuko icigwa gitahuritse, hoba hari utubazo mwashaka kuturondera ku rubuga rwa Twitter canke mukaturondera ku rubuga rwa Twitter kw'izina rya Hawkins HW, mukaca mukaturondera ngaha kuri YouTube muri commentaire, ibibazo turashaka kuvyishura. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo n'icigwa tuzoshiraho nyuma y'iki ntikize kibacike. Mwari kumwe na Hardworker, Imana ibahezagire, ciao ciao.